Nitekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mukirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, abari ngaha ku mugabane wa Afurika mu bihugu nka Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Zambia, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, ubuseruko muri Tanzania, uburengero muri Congo, uraruko mu Rwanda, mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Ibiziga bishika kuri bitatu nivyo bimaze guharurwa ko vyatowe muri iyi ndwi iheze. Userukira Afrika muri ONU arabandanya kuvuga ko ibintu bibandanya kuba bibi cane, bitera biba bibi ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ni nyuma yaho rero ubwicanyi buboneka ko bwabaye ndanse, kandi ubutegetsi bw'igihugu c'Uburundi akaba aribo bamwe babigiramwo uruhara mu kugandagura abo banyagihugu bagenda batogwa ibiziga ijya nino mu ntara zigiye zitandukanye. Muri ivyo biziga rero vyatowe hakaba harimwo ikiziga c'umuntu w'umugabo biboneka ko akwije imyaka 27, nayo ikindi kiziga akaba ari ic'umutamakazi biboneka ko akwije imyaka 65. Ikiziga kigira gatatu towe n'ic'umwana w'umuhungu vyaraboneka ko akwije imyaka 11. Ivyo biziga vyagiye biratogwa mu ntara zigiye zitandukanye. Ikiziga kimwe caratowe mu Rutana, ikindi caratowe i Muramvya, nayo ikindi kiziga catowe mu ntara ya Cankuzo, ni mu buseruko buraruko bw'igihugu cacu Burundi. Benshi bakaba babandanya kwiyamiriza ubwicanyi biboneka ko bwabaye ndanse, kandi ko ababigiramwo uruhara ari abategetsi bakomakomeye cane. Iperereza ry'u Burundi rikaba ririko riradomwako urutoke. Nayo mu yandi makuru tuza kubashikiriza, Desire Uwamahoro, uyu ni Colonel Desire Uwamahoro, uyu nguyu akaba afungiye mw'ibohero aho yaciriwe umunyororo w'imyaka 25. Aho rero bivuga ko agwaye yarungitswe kwa muganga. Amakuru adushika ko benshi bakaba bavuga ko uyu Colonel Desire Uwamahoro abandanya yigwaza, kandi ko ngo ivyo ari kwigwaza ni ukugira barabe ko bomusohora ibohero nk'uko amakuru ariko aragenda bivuga. Amakuru abishikiriza cabikoze, twe turamwifurije gukira, gutora mitene, akaba muzima, agasubira kurangiza umunyororo yaciriwe ngaho mwibohero. Tubabwire ko uyu Colonel Desire Uwamahoro ari mw'idosiye imwe na General Alain Guillaume Bunyoni, karibo bavuzwe ko bari bafise umugambi nyene wo gutembagaza ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye, ariko umugambi ugahera ata ico gikorwa batagishitseko, neva agaca abata mu mvuto. Nayo tuvuye mu gisata c'umutekano, reka dushike mu gisata ca politike, aho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yamenyesheje ko hagiye kuba amatora y'abakenguza amateka gaha mu gihugu cacu Burundi, azoba muri Mukakaro. Yamenyesheje ko kandi hagiye gutangura ibikorwa vyo kwiyamamaza kuri abo bakenguza amateka. Tubibutse ko twari tuvuye mu matora y'abashinga amateka
nshingamateka n'abajenama b'amakomine yari yahuriranye yagendeye kumwe nayo ubu hakazotogwa abakenguza amateka. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kandi muri iryo tangazo amenyesha ko uwuzoja arasaba kuja kwiyamamariza ahantu agomba kuzoja canke mu kibanza runaka, ico kibanza agomba kuzoja aragisaba kare yandika amenyesha abo bijejwe kugira ngo uwo uzoba yaranditse mbere canke abazoba bahuriranye ariko hakazorabwa uwasavye imbere yuko uyundi asaba. Ivyo ntibiriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Tuvuye kandi kuri ayo matora agira abe ngaha mu gihugu c'Uburundi, tubabwire ko umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe yaciye iteka akavuga ko ngo umuntu azosubira kuja kwiga hanze, uwuzosubira guhabwa buruse yo kuja kwiga mu makungu ngo azoja arabanza akaza ngaha mu gihugu c'Uburundi agakora imyaka nk'icumi canke 30 akorera igihugu. Aho rero amenyesha ko ngo abantu barungikwa kwiga hanze bagaca baherayo ntibagaruke ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abenshi mu babikurikiranira hafi bakabona ko imvo zibitera ari uko mu gihugu c'Uburundi bafata abantu nabi bakabahemba amafaranga make ugereranyije canke uringanije nayo ahandi mu makungu bazoba barahembwa. Ivyo rero cane cane abo Gerard Ndabirabe yadomye ko urutoki n'abo biga mu gisata ca medecine, gisata c'amagara y'abantu. Ivyo yabitangaje mu nteko inyuma yo kwakira umushikiranganji w'amagara y'abantu ngaho mu nteko mu nama nshinga mateka nk'uko amakuru ariko aragenda abidushikiriza. Tuve kuri iyo nkuru tuje kandi tukiri muri politike, tuje kwa Agatoni Rwasa umukuru w'umugambwe CNL inyankamugayo arabandanya kwerekana ko imvo zatumye atitabira amatora zari imvo z'ukuri, kuko kandi babona ko n'ubundi amatora yagomba kwibwa atabibanza bagomba kuronka nk'uko Agathon Rwasa abishikiriza. Ni nako rero Nestor Girukishaka ku rundi ruhande wahawe umugambwe ngo abe ari we awutwara, awuhawe n'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe urongowe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Biboneka ko ari we watanze iyo gahunda nk'uko muri uyu mugambwe biboneka mu gucafuza no gusambura umugambwe wa CNL inyankamugayo, bikozwe n'imbonerakure zo muri CNDD FDD bakazita ko ari inyankamugayo kandi ari imbonerakure zatumwe gusambura nyene uyo umugambwe wa CNDD FDD. Murantunge umugambwe wa CNL inyankamugayo bigizwe canke usambuwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Benshi bakabandanya kuvuga ko rero ivyo Agathon Rwasa ashikiriza ko ari ukuri, kuko yari yabibonye naho yakumiriwe bakamwankira ko atazoshobora no kuronka akaryo ko kwitoza. Ivyo vyose vyakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ari imitego yari yatezwe kugira ngo atabasha kuja muri ayo matora kandi bizoborohere kwiba amajwi nk'uko ibintu bibandanya kugenda bishikirizwa. Ibintu biraboneka ko bibandanya gukomera cane. Amahera yahawe uyu Nestor Girukishaka hamwe n'ibindi bifyoti bagumukanye, amahera bahawe ngo biraboneka ko ataco akimaze kandi ko uwo bipfuzaga ko agenda canke apfungwa biboneka ko agihari kandi ari we abatwaye nk'uko
amakuru ariko aragenda abitubwira. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.